Nitwa Emerinde kubwayo zo mumenyeshamakuru mu kinyamakuru Shikiriza. Menyeshamakuru yandika yishikira aho ibintu biba biriko birabera n'ibindi. Ubwa mbere nivyo ntitwatanguye nyene n'ikimenyeshamakuru Shikiriza, ariko maze kubona inguvu z'ugwaruka ruri hamwe dusangiye ivyiyumviro, naravuye aho nariko ndakora ibikorwa byo kwimenyereza umwaka wo kumenyesha amakuru. Mugabo ndavuga nti reka niyunge n'uru rundi gwaruka dufise ivyiyumviro bimwe, dufise imbono imwe, na cyane cyane yo kubaka igihugu tubicishije mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Hari mu 2022 nasanze kimenyesha amakuru cyamaze kuronka kwemererwa gukorera ku mugaragaro. Rero kuva ico gihe nanjye mumenyesha amakuru wo mu kinyamakuru Shikiriza, ivyo maze kunshikanako sinohavana ndabidondagura ndabimare, nubwo mu imyaka umenga ni mike kuri jewe, numva imyaka ari myinshi. Ivyo maze kunshikanako naho ubwa mbere nuko namaze kugiranira imigenderanire myiza nabo dusanzwe dukora umwuga umwe, no kuvuga abamenyesha amakuru bo mumenyesha amakuru bitandukanye, na cyane cyane bakorera ngaha ku butaka bw'Uburundi. Akenshi twisanga turiko turahana ubumenyi. Ubu novuga nti naramenye amateka n'amategeko muri rusanga agenga umwuga wo kumenyesha amakuru, na cyane cyane mu gukora za nkuru novuga yuko ziba ziri ku rugero rupimye, aho ushobora kuvuga nti nyimba ari inkuru kanaka iyi ndabaza naka, muga mpejeje kubaza naka nca ngenda kubaza uwundi nongere mbaze n'urya vyerekeye, kugira nawe nyene agira ico bivuze ko kuryo ndabahe inkuru ifise uburinganire bungana, cyo bita équilibre de l'information. N'umwuga muri rusange tubonamwo icubahiro kidasanzwe, kuko jewe ndiko ndaraba aho maze kugera ntabwo nari niyumvira yuko nshobora kuba no hinjira. Oya, igituma nk'ubu reka mvuge mu ngoro y'amakoraniro, reka mbanze ndahahere ahantu hakoranira abaserukira abanyagihugu bose. Hajya umuntu arashobora kugenda akaraba ivyo abo baba baritorewe n'abanyagihugu bariko barashikiriza, ndetse nawe akabishikiriza abanyagihugu. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu turinjira yatangorane bivanye n'igikorwa kiba kitujanye. Sino bidondagura rero ndabimare ibibanza amaze kujamwo muno mwanya tumaze turiko turakora, kuko nasanze ari umwuga muri rusange nta na hamwe utoshobora kuba wo gushikana. N'umwuga ushobora kugukura mu Burundi ukagushikana no mu makungu. Rero mvuga nti vyiza vyawo ni byinshi, byo maze kuronkamwo ni byinshi. Mu myaka 5 ndiko ndabona ku ruhande rwa jewe nk'umumenyesha amakuru w'ikimenyesha amakuru Shikiriza, tuzoba turiko turakorana n'abandi bamenyesha bakorera ku rwego mpuzamakungu, kuko mu ntumbero umuntu asanzwe afise si yayindi yo kubandanya akorera ngaha gusa. Oya, ahubwo ndiko ndibona turiko turakorana n'abandi bamenyesha amakuru mpuzamakungu ku buryo bw'uko novuga nti mw'iyo myaka 5 reka tubanze twubake gushika mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane mu gutangaza ibibereye ngaha mu gihugu, na cyane cyane kandi dukunze zijya nkuru na bijya bintu bituma nyimba ari umunyamahanga kanaka yisanga ari mu Burundi avuga ati nje kuraba kijya kintu. Muri rusange twerekana ibyiza biriko biraba, hanyuma tutibagiye n'ivyo umuntu anegura kugira ngo ari bikosorwa ababijejwe bashobore kuba bo bikosora, na cyane cyane tubanjije kubereka cyane kubabwira ibyo bamwe n'abandi baba bariko barabivugako. Hari intambamyi nyamukuru abamenyesha amakuru baba bariko barahura, cyane nke ibimenyesha amakuru bihura navyo ni kibazo cy'ibikoresho bikwiye kugira ngo umuntu ashobore gukora yisanzuye. Bo ndavuga nkajya uba wishikiye aho inkuru kanaka iri kirabera cyangwa igihugu kanaka kiriko kirabera,
ugasanga nyimba uri kurafata ajya amasanamu ugasanga igikoresho nikiriko kirakorohereza. Iyo ni intambamyi mbona ihanze ibimenyeshamakuru. Reka mvuge ikimenyeshamakuru Shikiriza muno mwanya shanzwe ndimo. Intambamyi igira kabiri ni intambamyi y'abatanga umuco kubiba biriko biraba mu gihugu. Abo bantu barakunda kuba bagora kugira bashobore kuguha amakuru yabo canke bagira ico bavuga kubiba biriko biraba. N'abantu mbona yuko bakunda kuba bariko barashaka kuba bonyegeza ukuri kubiba biriko biravugwa canke guhitamo kwinumira. Rero akenshi abo bantu rashobora kubasaba umwanya kugira ubwo pfumo basanga aho baba bariko barakorera aho ni mu gihe baba baciye bakubwira yuko bafatiriwe bakaguha dufate umusi kanaka kugira ushoboye kubasanga aho bakorera, ariko bikarangira muri rusange badashatse kuba bovuga ca kintu nkuko novuga nti abashaka kumva ukuri baba bavyipfuza. Intambamyi rero igira gatatu ni novuga nti ni intambamyi dusanzwe duhurirako mwino misi nk'abarundi twese. Ni rigwirirana niri duga y'ibiciro ry'ivyankenerwa. Ibi rero ntibiraba umurundi canke umurundi kazi, oya ntibiraba umumenyeshamakuru canke ukora uwundi mwuga. Rero ni intambamyi noca mvuga nti iduhanze twese.